Kuri uyu wa 30 ndamukiza umwaka wa 2020 Mutualité Solis rifadikanije n'ishira hamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi Atrabu baratanze amakinga na tukutuku birenga 100 ku bantu basanzwe bunguruza abantu n'ibintu bahurikiye mu mashira hamwe ya Sotavedebu yabunguruza abantu ku makinga hamwe na Atubu yabunguruza abantu n'ibintu kuri tukutuku benshi bazi ku izina rya Bajaj. Ugo rubanza rukaba rwatangujwe na defile yabunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga na tukutuku. Defile yahereye muri zone Kamenge aho bita kwa Mufizi gushika kuri la detente baciye mu gisagara hagati bamanuka kwitanganyika baca kuri Tampeta aho bakiririye mbere Fredy Mbonimpa arongoye igisagara ca Bujumbura ari yateye iteka ugo rubanza. Ico gikorwa cyo gutanga amakinga na tukutuku ngo gifise intumbero zibiri. Ubwa mbere ngo nuguhimiriza no kongereza ubushobozi bwo kuziganya kuri abo bantu bunguruza abantu n'ibintu nkuko vyemezwa na Nshimayezu Maximilien umuyobozi mukuru wa Mutualité Solis. Intumbero ni zibiri. Intumbero ya mbere niyo kugira ngo duhimirize abantu bari mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu kuja muri Mutualité Solis bakita ku magara yabo kuza turabavuza. Ariko intumbero ya kabiri niyo kongereza ubushobozi bwo gutanga intererano kuri abo bantu kuko tubaha ibikoresho kugira ngo ejo nabo babikoresha ku giti cyabo biheze bibatungira umuryango. Rero nkuko inkingi z'iterambere arakazi hamwe n'amagara meza no kugira ngo tubahe akazi twongere tubahe bashobore no kuronka n'amagara meza. Twebwe tuvuga tuti nuko umuntu yobanza akamenya kwikorera ku giti ciwe. Amuca kabiri nuko Donadazo bifashwa nuko agiye muri kigega twashizeho dufatanije na Atrabu ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu twashire ikigega cyo gutanga ingwate. Kubijanye n'ico kigega cyo gurana na bise Focus Scope ihangiro ngo nuko abunguruza abantu n'ibintu bo kwikorera bakoresheje ivyo bigendeshwa bari bahejeje kuronswa bazoriha mu mwaka bongera bavuza imiryango yabo hatibagiwe no kubaronsa ingurane batavunitse. Ivyo bikaba vyemezwa na Minani Bosco arongoye ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi Atrabu. Twaragiye hamwe na Solis kuko Solis isanzwe ijejwe kuvura abene gihugu hanyuma turumvikana turashiraho ikigega bita Focus Cope kizotuma tuza turashobora kuza turashiramo amafaranga make hanyuma tuze turatanga ingurane tubicije muri ico kigega. Ico kigega rero uyu munsi cyashoboye gutanga amakinga 100 yongera ku yandi makinga 50 twari tumaze gutanga hamwe n'amabajaja 5. Ivyo rero tubikora mu ntumbero yo kugira ngo turabe yuko abo dusanzwe turongoye bashobora nabo kwitwa ababosi. Barasokoroza Abubakar umwe mu baronkejwe tukutuku ngo hagiye guhinduka ikintu kinini cyane mu buzima bwiwe no mu kazi kiwe kuko ngo iruhande yo kuvuzwa we n'umuryango wiwe ngo agiye gukira imyidogo y'umukoresha yahora yama ariko aridoga iyo versema itakwiye. Dukora akazi kandi dufise amagara meza. Kuvuga rero turashimira aya mashirahamwe yose ko arabi ku buryo bw'uko yobandanya akorana neza abashoferi bose tukazokwama turonka umwe wese tukutuku yiwe ni hari y'ababosi tukayiruhuka. Kubwa Amos aserukira ishirahamwe Sotavedebu ryabunguruza abantu n'ibintu ku makinga ngo bari bemereye abo bajejwe ko bazobishira mu ngiro. Igwa twacakiriye neza cyane. Turanezerewe 100% kuri uyu mugambi wa Mutualité Solis. Twaravyemanze kandi tuzobishira mu ngiro. Nawe niyunge ko Christophe arongoye ishirahamwe Atubu rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu kuri tukutuku ngo ico gikorwa n'imboneka rimwe kuko ngo bizotuma abanyonga za tukutuku baca bikenura gusumba. Ku bataranyugwa n'uyo mugambi ngo bobanza imbere ya vyose kwiyumvira ibijanye n'amagara yabo hamwe n'imiryango yabo. Ni gikorwa cyo gukenguruka gose kuko ni nk'imboneka rimwe aho dushobora kuronka tukutuku nizo n'izindi twariyandikishije turi ku rutonde uca tuzihabwa ku mugaragaro nk'uko nyene. Biraboneka neza ko abashoferi dusanzwe turongoye bagiye kwikenura gusumvya uko bahora ndetse banazikorere zibizabo. Ni ikintu gikomeye cyane. Ku bantu batarumva umugambi nosaba abariko baratwumviriza bose ko boshikira uwo ari wese asanzwe ari mu ishamo ry'abanyonga tukutuku ko bobanza kumva ubwa mbere umugambi wo kwivuza no kuvuza umuryango wabo.
amakinga 100 tukutuku 5 akaba ari byo vyaronkejwe abunguruza abantu n'ibintu bahurikiye mu mashira hamwe ya Sotavebu y'abakoresha amakinga na Atubu y'abakoresha tukutuku. Mwomenya ko mu myaka 9 ishirahamwe ryo kuvuzanya Mutualité Solice rimaze rivutse rigeze ku banywanyi bagizwe n'imiryango yababa ibihumbi 9.